duhere ku ngingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye kuri iyi saha. Perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na n'ubu ntaramenyekana. Ko bitinze abanyafurika barabibona bate? Numva ntangazwa cyane n'ibihari cyane cyane biriko biraturuka ku mukandida w'umurepublikani ariko aravuga ko amatora yabaye mu busuma ko bakwiye kuyasubiramwo kandi akabivuga igikorwa cyo guharura kitarahera. Ivyo twari tumenyereye kuzumva muri Afrika. Uyu ni Professeur Asher Niyonizigiye wigisha muri kaminuza y'u Burundi. Aha mu Burundi kandi ikigo Istebu gishinzwe ibarurishamibare kirasaba abaturage gukangukira kwandikisha abana bakivuka. Naho mu Rwanda leta yahagurukiye uruhumbu rw'uburozi mu binyampeke nk'ibigori. Mugume ku maradiyo yanyu. Ijwi ry'Amerika, amakuru tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe kandi turayagezwaho na Aloise Bigirimana. Aloise, we umwanya n'uwawe. Urakoze Tomasi. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kane yaremanze avuga ku mugaragaro ko ariko aribwa amajwi ariko atabyemeza abifitiye. Yavuze ati mu gihe hoharurwa amajwi aciye mu mategeko nta nkeka ntatsinda. Yongera ati mu gihe hoharurwa amajwi atemewe bariko baragerageza kutwiba amajwi. Perezida Trump yaragirije abademokrati ko bariko baragerageza kwiba amatora mu kwanka ko abarorerezi b'abarepublikani bakurikirana uko guharura bigenda. Yavuze ko batazemera kwibwa kandi ko yiteguye kwitwara muri sentare nkuru y'igihugu. Wahoze ari cegera ca Perezida Joe Biden, umukandida w'umudemokrate bahiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu, aho yari mu gisagara ca Wilmington muri leta ya Delaware, Biden yavuze ko ibiriko biraba byose byerekana uko demokrasi ikwiye kumera muri Amerika kandi ko rimwe na rimwe bisaba kwihangana no kwirinda. Yagize ati ntidukekeranya igihe guharura bizohera, Senateri Harris hamwe nanje tuzotangazwa ko twatsinze. Atisabye umuntu wese kuguma atekanye. Abategetsi muri Kamerune bavuga ko amashuri mu bice birimwo abarwanya leta yari yarongeye kugurura ubwa mbere mu myaka ine iheze yongeye guhebwa ku mvo z'umutekano. Abarwanyi bagwanira kwiyonkora ku gihugu nibo bagirizwa kwica abigisha bashika kuri 6 n'abana 7 bakomeretse. Amashirahamwe abiri y'abagira neza yarahagaritse ibikorwa mu bice byo mu buseruko bwa Sudani y'ubumanuko inyuma y'aho abantu bitwaje inkoho biciye abakozi babo mu ndwi iheze. Annette Helms, icegera c'umukuru w'ibiro vya ONU bijejwe imfashanyo OCHA Ijuba, yavuze ko kwica abo bakozi byahungabanije ibikorwa byo guha imfashanyo abanyagihugu ariko byateye n'imibabaro mu miryango yabuze ababo. Ishiramwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ku mugabane wa Buraya ejo ku munsi wa kane ryavuze ko bariko babona abandura umugera wa corona biyongera ku mugabane wa Buraya kandi rikagabisha ko n'abafa bariko bariyongera. Umuyobozi wa OMS muri ako karere ka Buraya, Hans Kluge, avuga ko bibaye ngombwa amashuri azokugarwa ariko ko izoba ingingo ya nyuma. Inama nshingamateka ya Ethiopia ejo kuwa kane yaremeje ikiringo c'amezi 6 c'ibihe bidasanzwe muri leta ya Tigrinya iri mu buraruko bw'igihugu. Muri iyo ntara leta yaratanguyemo ibikorwa bya gisirikare n'aho amakungu asaba ibiganiro kugira ntabe intambara y'abenegihugu. Aloise Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Isi yose rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baracyahanze amaso ibizava mu matora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomba gukiranura kandida w'abarepublikani President Donald Trump
n'uw'abademokrate Joe Biden. Leta zitandukanye ziracyabarura amajwi, ariko kugeza iki gihe Joe Biden niwe uri imbere, gusa nta mukandida n'umwe urageza ku majwi ahagije yo gutsinda itora. Ejo ku mugoroba ubwo hari mu gicuku mu Burundi no mu Rwanda, Joe Biden na Perezida Trump bagejeje ijambo ku gihugu umwe ukwe undi ukwe. Joe Biden yongeye gushimangira ko azategereza kandi abisaba rwose n'abaturage bose ko amajwi yose arangiza kubarurwa. Naho Perezida Trump yongeye kuvuga ko ari we watsinze amatora, yemeza ko muri leta zimwe na zimwe atsindwamo yibwa amajwi, avuga ko bazakiranurwa n'inkiko bibaye ngombwa kugera mu rw'ikirenga. Aya matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yego niyo abantu bahanze amaso cyane, nyamara si yo yonyine yabaye ku wa kabiri ku itariki ya 3 y'uku kwezi kwa 11. Mu by'ukuri habaye andi byibura 120 atandukanye mu gihugu cyose. Turebere hamwe amwe muri yo. Amatora ya perezida wa Repubulika yabereye rimwe n'ay'inteko ishinga amategeko y'igihugu n'iza leta zimwe na zimwe mu zikigize. Ku rwego rw'igihugu cyose, umutwe w'abadepite wose uko wakabaye, ni ukuvuga intebe 435 waravuguruwe nk'uko bigenda buri myaka ibiri. Muri Sena intebe 35 ku ijana ziyigize nazo zaravuguruwe, niko bisanzwe buri myaka ibiri kuri 1/3 cya Sena. Ku rwego rwa za leta intebe z'abaguverineri 11 zaravuguruwe. Uretse ibyo, abaturage ba leta nyinshi bakoze n'andi matora ameze nka referandumu ku tubazo dutandukanye tubahangayikishije. Ni ukuvuga za referandumu zo guhindura amategeko asanzwe muri izo leta cyangwa gushyiraho amategeko mashya. Ingero zimwe na zimwe: abaturage b'intara ya Puerto Rico bakoze itora rya kamarampaka ryo kugira ngo ibe leta ya 31 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, usibye ko atari ubwa mbere babikoze, ariko buri gihe oya igatsinda. Iyi ntara igizwe n'ibirwa biri mu nyanja ya Caraïbe muri kilometero 1600 mu majyepfo y'umujyi wa Miami muri leta ya Florida, nayo iri mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abaturage ba Puerto Rico bafite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakoresha idolari nk'ifaranga ry'intara yabo, ariko ntibafite ababahagarariye mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora gutora amategeko. Ibyavuye muri referendum yo kuwa kabiri ntibiratangazwa ku mugaragaro, ariko ibipimo bitandukanye byerekana ko 2/3 by'abaturage ba Puerto Rico badashaka ko iba leta ya 51 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri leta ya Florida ibipimo bitandukanye byerekana ko abaturage 61% bemeje muri referendum yo kuwa kabiri ko umushahara w'ifatizo ugomba kuva ku madolari 10 ku isaha muri iki gihe ukagera ku madolari 15 ku isaha guhera umwaka utaha w'ibihumbi 2021 ugitangira, maze nyuma ukazakomeza kwiyongeraho idolari 1 ku isaha buri mwaka kugera mu bihumbi 2026. Ni ukuvuga ko guhera ku mwaka w'ibihumbi 2026 umushahara w'ifatizo uzatangira kuba amadolari 20 ku isaha muri leta ya Florida. Muri leta za Arizona, Montana, New Jersey na Dakota y'Epfo, rubanda bemeje muri referendum yo kuwa kabiri ko kunywa urumogi bigomba kwemerwa mu mategeko ku bantu bujuje cyangwa barengeje imyaka 21 y'amavuko. Muri leta ya California, abaturage bemeje mu itora ryo kuwa kabiri ko abantu bari bafunzwe bakaza kurekurwa by'agateganyo bahabwa uburenganzira bwo gutora. Ibi bibujijwe muri leta zindi zitandukanye za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande, abaturage b'iyi leta ya California iri mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika banze ko abaturage bemererwa gutangira gutora bagize imyaka 17 y'amavuko. Kugeza ubu abaturage ba California bemerewe gutora ari uko bujuje cyangwa barengeje imyaka 18 y'amavuko. Muri leta ya Colorado,
abaturage banze mu itora ryabo kuwa kabiri ko umugore yamburwa uburenganzira bwo gukuramo inda y'ibyumweru 22, ni ukuvuga inda y'amezi 5 n'ibyumweru 2, igihe ishobora kumutera ibibazo by'ubuzima. Muri leta ya Oregon naho ni mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abaturage bemeje ko kugira ibiyobyabwenge bimwe na bimwe nka kokayine, heroine na metafetamine bikurwa mu mategeko ahana ibyaha. Izi rero ni zimwe mu ngero z'andi matora menshi cyane yabaye kuwa kabiri icyarimwe n'ay'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abanyamerika n'isi yose rero baracyahanze amaso bategereje kumenya ibizava mu matora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye ejo bundi kuwa kabiri. Ibarura riracyakomeza. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Professeur Asher Niyonizigiye wigisha ibyerekeranye n'ubuyobozi muri kaminuza ya Leta y'u Burundi kucyo Abanyafurika babona kuri aya matora. Professeur Niyonizigiye aratangira avuga uko abona ibintu bimeze muri iki gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jewe aho ngeza kubona numvirije ibiriko biravugwa ku mateleviziyo hirya no hino, ndabona yuko ari ibintu bitangaje binyuranye cyane n'ivyo umuntu yari yiteze. Turavye igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uburambe gifise mu gutunganya amatora n'ukuntu bitunganijwe n'ukuntu cyamaze gushiraho umuco wo kubahiriza ikivuye mu matora, numva ntangazwa cyane n'ibihari cyane cyane biriko biraturuka ku mukandida w'umurepublikani, ariko aravuga ko amatora yabaye mu busuma, ko bakwiye kuyasubiramwo, naho nyine akavuga hamwe hamwe, mugabo ntavuge neza ubwo busuma bwabaye ubwo ari bwo, kandi ivyo akabivuga igikorwa cyo guharura kitarahera. Ivyo twari tumenyereye kuvyumva muri Afurika, aho iyo umukandida abonye ko ibiriko birava mu matora bitaja mu ntumbero imushigikira, atatangura kuvuga ko ataza kwemera ibiza kuyavamwo, kandi ivyo kuri bitaragaragara yuko n'ubwo busuma ariko aravuga bwabaye. Rero biratangaje rwose kubona igihugu kiriko kirigisha ibindi intwaro ya demokarasi ingene igenda, aricyo kiriko kiravugwamwo amajambo nk'ayo, kandi akavugwa n'umukuru w'igihugu yategerezwa guhagararira uwo muco w'intwaro rusange. Nico nobivugako. Ku vyerekeye akarere ka Afurika, abanyafurika ubona bariko bayakurikirana gute? Uravuze ko nk'abanyapolitika muri Afurika ariko barakurikirana aya matora, aho bariko babona ibintu kumbure bitariko bigenda neza muri Amerika nk'uko bari bavyiteze. Nihe ngaruka mubona bishobora kugira kuri Afurika? Ndavye ivyo abanyafurika bariko barandika ku bijanye n'aya matora, umenga bariko bariterera inkuru bamera nk'abasuzugura babicishije mu nkuru, bakivugira ko bikenewe ibihugu vya Afurika biza kurungika abafasha kugira ngo bumvikanishe abakandida, bakavuga ko ngo bahanuye abakandida ngo bumvikane, ngo kugira ngo bihaza bivamwo induru, kwa kundi nyene Leta Zunze Ubumwe za Amerika zama zibikora iyo abakandida muri Afurika batumvikanye. Harimwo agahemo muri iyo nkuru, uca wumvamwo ko nabo nyene bariko barasuzugura ibiriko biraba kuko binyuranye n'ivyo bari biteze. Rero ingaruka jewe mbona muri Afurika cane cane nuko urugendo Afurika yarimwo rwo kwiga kwimenyereza imico ngenderwako y'intwaro ya demokarasi rushobora guhungabana, kubera mu bisanzwe Amerika yafatwa nk'akarorero mu vya demokarasi. Iyo rero uwo ariko urarabira ko akarorero akoze ibisa n'ivyo wowe wakora kandi nawe yahora asuzugura, birumvikana ko atatakaza ijambo kuri wewe. Uburemerezi bw'igihagararo cya Amerika mu bijanye na demokarasi ndabona bugiye guhungabana, ku buryo abanyepolitiki muri Afurika batazogira inguvu zo gusubira guha agaciro amajambo canke impanuro zitangwa na Amerika mu bijanye n'intwaro rusange mu bihugu vya Afurika. Naho ku bijanye n'imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika, kuri iyi ntwaro yari hari mubona yari ihagaze gute? Ku birindiwe kumenya uzova muri aya matora mu gihe igikorwa cyo guharura amajwi kibandanya muri Amerika, mu perezida mushasha mubona ari kihe azohindura kuri iyo migenderanire hagati ya Amerika na Afurika uko mubibona? Bisa nuko abarongozi batari bake muri Afurika banezerejwe n'iyo politike yiwe yo kutinjirira ibindi bihugu, ariko rero turazi yuko abademokrate iyo bari ku butegetsi muri Amerika
barafise politike ijyanye n'imigenderanire hanze n'ibindi bihugu, barafise aka kantu ko kwinjirira mu ibindi bihugu cyane, kugomba ko ibintu bigenda uko babishaka, kandi barabivuga. Rero numva umenga ibigiye kuba mu minsi iza ni uko abarongozi bo muri Afurika bashobora kubona Amerika isubiye kwinjira mu itunganywa ry'ibihugu vya Afurika, binjira bafite ivyo bahanura, kumbure n'ivyo bategeka naho batokuvugira ku maradiyo. Nico mbona gishobora kuba kuri iyi ntwaro y'ubu Joe Biden hamwe vyoshika agatsinda y'amatora. Ijwi rya Amerika noneho tujye mu Rwanda, aho leta ivuga ko yahagurukiye uruhumbu rw'uburozi bwo mu bwoko bwa aflatoxin bwibasira ibinyampeke nk'ibigori. Ubu burozi bushobora gutera n'indwara zitandukanye mu bantu. Ni inkuru ya Sumita Kaboyi. Ubushakashatsi bucukumbuye mu bigendanye no gufata neza ibiribwa bugaragaza ko igihingwa cyahuye n'uruhumbu gishobora gutera indwara irimo na kanseri. Impuguke umushakashatsi mu bigendanye no gufata neza ibiribwa akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda Kizito Nishimwe yabwiye Ijwi rya Amerika ko iyi myaka idafashwe neza cyane cyane y'ibinyampeke nk'ibigori ishobora kwibasirwa n'uruhumbu rugira ingaruka mu gihe kirekire. Aflatoxine ni bumwe mu burozi buterwa n'uruhumbu y'imyaka itafashwe neza. Ubushakashatsi bwerekanye ko aflatoxine iyo zigiye mu biryo ukabirya ku rugero rutoya kandi ku gihe kirekire bishobora gutera ingaruka. Muri izo ngaruka twavuga harimo kanseri z'umwijima, kugwingira kw'abana iyo ari ibiryo by'abantu, ariko si ugarutse n'ukaraba no ku biryo by'amatungo nabyo n'ubundi iyo zibiriye bigaruka bikagira ingaruka yaba ari ku musaruro w'amatungo yariye ibyo biryo, ariko nanone bikagaruka bikaba ubwo burozi bukagaruka bukaba bwajya mu bikomoka ku matungo cyane cyane nk'amata iyo byanduye. Uyu mushakashatsi asobanura ko uruhumbu rukunze kwibasira ibinyampeke cyane cyane ibigori, amasaka, umuceri ndetse n'ubunyobwa mu gihe bitafashwe neza kuva mu ihinga kugeza imyaka isaruwe ndetse igeze no ku isoko. Impuguke Kizito Nishimwe yumvikanisha ko uburyo abaturage bakwirinda ubu burozi ari ukubanza gupimisha umusaruro wabo bakamenya neza ko nta bihumanya bya aflatoxine biri mu musaruro wabo. Gusa uyu muhanga avuga ko kwirinda ubu burozi bikwiye kugirwamo uruhare n'inzego zose zifite aho zihurira n'umusaruro. Ntabwo ari ikibazo kireba abahinzi gusa, ni ikibazo navuga kireba guhera ku muhinzi kuzagera ku muguzi wa nyuma cyangwa n'iwawe, niho hantu nshaka kugaruka. Ariko n'abariya bacuruza nabo ngabo bagaruka bakagura ibyo bigori, n'ababisya n'abagaruka bakabicuruza. Urumva izo ngamba zose zo gufata neza mbere yuko bigera ujya kubigura iwawe, nawe iwawe nunabigura ukagura ibiri 10 ukagaruka ukabifata neza. Ikibazo gishobora kudaturuka ku muhinzi, igituruke kuri wowe wenda wanabigurishije, ariko ugasanga wenda wa mucuruzi niwe wadohotse ntabifate neza, ugasanga n'ubundi bigeze hahandi ku mumwe wa nyuma agize ikibazo. Abashakashatsi batandukanye basuzumye iki kibazo bemeza ko ingaruka za aflatoxine zitagaragara ako kanya uwari ibyo biryo bihumanye kibirangiza, kuko mwarimu Nishimwe yasobanuye ko ari ikintu ushobora kubana imyaka myinshi ingaruka zitaragaragara. Nubwo nta gihe kirashira hatangiye kuvuga ubu burozi bw'uruhumbu, leta isobanura ko yatangiye guhura n'iki kibazo mu myaka 10 ishize. Madame Rimine Kamarabo, umuyobozi w'ishami rishinzwe gufata neza umusaruro mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB, yabwira Ijwi rya Amerika ko ikibazo cy'urwo ruhumbu bakibonye nyuma y'aho leta y'u Rwanda itangije umugambi mugari wo guhinga ibigori ku buso bunini ndetse n'ubuhanga mu guhinga bugenda bwiyongera. Uyu muyobozi asobanura ko nyuma y'aho bigaragariye ko aflatoxine ari ikibazo, leta yatangiye ingamba yo guhangana nayo. Habayeho kongera ibikorwa remezo byo kugira ngo ibihingwa byanikwe neza, kuko ikibazo cyo kwanika nabi wa musaruro kiri mu kibazo gikomeye gitera kwiyongera se cyangwa kubaho kwa ya aflatoxine. Hubatswe ihangari basharikamo, kuko ikigori iyo cyanitse gicuritse gifiteho amababi, burya ibya mababi bya kibari cyanyuma basigaho kiyirinda amahoheza ashobora kwinjiramo kandi bikagifasha kuma neza. Hangari zagiye zubakwa mu gihugu hose yo kumisha ibigori ariko hifashishijwe imashini. Ntabwo nanone uzamara kubigira ifungo
ishyire hariya ijye ahantu hari imidite uvuge ngo ntabwo iyo ifu izagira ikibazo. Niyo mpamvu bigusaba ngo na wa wundi wabiguze na wa wundi wifunikiye nawe arasabwa kubyitaho kugira ngo bitazavaho bigira ubwo bwandu, kandi mu by'ukuri byari bigeze byaragimaze kurenga ibyiciro byinshi bitandukanye afitemo ibyago byo kuba byakwandura. Madamu Kamaraba yumvikanisha ko kugeza ubu abaturage cyane cyane abibumbiye mu makoperative ahinga ibigori bamaze kwigishwa ububi bw'urwo ruhumbu, ndetse bakaba barahawe n'ibikoresho bakwifashisha mu gufata neza umusaruro wabo. Nubwo hari bamwe bakumva ijambo aflatoxine nk'irinyamahanga ritazwi mu baturage, iyo ugeze mu bahinzi cyane cyane abahinga ibigori usanga buri wese azi neza ibyayo n'uburyo yahangana